hajya ashaka kuba ari cyamamare mbwa dafise dufaranga kweli muta je naravumye umutima wanje nawe ushize iwawe ahantu hose niko niyumvira ati saa sita nza gufungura yandirimo yemwe navisha none umvira ati saa sita nje gutera amakwande uno munsi imbere yuko saa sita zigera bro bikamfumengira ntubona abaririmbyi ngo badiwani ngo badramati ngo bande hajya bari mu bibazo byinshi ntukunye ndashaka kubibanya abaririmbyi dufukwa n'agahuzo urumva Bface niwe bigeze kuvuga ryara ati impuzu amaze imyaka igera kuri 5 arizo yambara atigira hindu urumva ya muri zazindi Fabilove yarafise ipantaro yirabura imwe n'imipira nka 200 ahinduye umupira wa mengo yahinduye impuzu sinzi kuri uko bitahura bro ariko none niyo mpamvu je nakubwiye ati je mfise amabanga menshi yo muri uno muziki ariko iyo tubabonye ko baba bagaragara neza no hama imbere n'ibintu turafise abantu badandaza impuzu tukama twikora ko sometime yo habaye ikintu kizima urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafise stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best trip ever ni washika uzombwira je navuze ati umuziki je iyi entertainment mu Burundi ndafite amabanga menshi ngeze nzovuga ati ngongira ndayavuga abantu bazotangara bazohererwa azovuga ati mwe kandi ku rundi ruhande imyidagaduro yarazimye umengo nta ikibaho none gashako abari basanze bayikora abantu benshi biko barigira Riga ni mwebwe naka gatonya gasigaye ni mwebwe mugasigaranye nga canke ni kubera ngira ngo nta kiriyo Riga n'ubundi tugenda kubera ko nta kiriyo nyine kandi reba ibintu nakunda kubwire suite yavyo ni iyi aha mu Burundi hazovugwa urusoro rumwe hari anya gumusuma ibinyamakuru byo mu Rwanda batangura kwandika ati mu Burundi baramaranye hari urusoro gumusuma gusa yarashya ariko yisabira inzira kugira hungi urumva bavuga bati mu Burundi baramaranye intambara yazindukira mu Burundi ntigira uko ingana sibera ko mu Burundi ataba hari bavuga uko bimeze nta entertainment hari babantu bo ku marezo sociaux nabo baramaze kwigira Rero dufise kamaro kanini bijya byose namamvuga ati bijya byose mubona muhozo ujya mwana wa Museveni yandika ku mbuga ziwe zijya comedy yandikira ni kugira asamaje abanyagihugu kujya n'umunyepolitike yingira ntiyarakwiyogira bite oya bijyana bagira n'ubwenge bujya kugira asamaje abanya tubona ko ariko abigira bari mu bihe by'amatora hari ibyo aruheruka kubona avuga Museveni ati ngo iyo nyanja ngo yo muri Kenya ngo turayisange ngo ni yacu naturayikeneye ni kugira ahungabanye ntuzenye imitwe y'abaganda ntibaje kuyumvira birebire ngo Bobi Wine ngo ageze he uriko avyumva ituze muri Tanzania ryajyanwe n'abaje basitari bo muri Tanzania inyuma ama manifestation kugira ibintu bya manifestation bizime ku mbuga batanguye kandi kuduza entertainment mujya kuna Babayemwo bariko baratukana nivyo bacha bapiblia ku mbuga Yanga na Simba ngabo bacha babategurira urukino Diamond nguyu kandi yagize ibi ngo namboso uriko yavyumva imbuga usanga zuzuye ivyo hakuzura ngo manifestation ngo hapfuye abantu bangaye Uya ahubwo nundi bijya bya manda mano ni wowe nyine wari kubivuga ni jene narakoze ko nini yacane mu kubivuga kwa ko hari ahantu nakura amakuru hibanganye jene ama video menshi yo muri Tanzania narayiboniye ateye ubwoba bro ariko none ku rundi ruhande donke kuri ibi bijanye n'ukuntu ushikiriza amakuru wewe uri umuririmvyi nta byitangaza amakuru wize muta kana kubwira ikintu kimwe uburundi hari icyo utokora uburundi muri itengo hari icyo utokora wewe batanga ariko uvyigishijwe n'inzara kare atanga umbwira ati ngo kubera ko maze igihe kirekire udakora ngo ibintu by'amakuru rikace ndonka kananya ndabisigura aha mu Burundi nivyo binakubwira ati ibintu byinshi abantu barakora bagahomba naraje muri ibi bikanga avuga ati reka mfumengeragereza ngaha bikanga bikamfumengira ntubona abaririmbyi ngo badiwani ngo badramati ngo bande hajya bari mu bibazo byinshi ntukunye ndashaka kubibanya abaririmbyi dufukwa n'agahuzo urumva Bface niwe bigeze kuvuga ryara ati impuzu amaze imyaka igera kuri 5 arizo yambara atigira hindu urumva
ya muri zazindi Fabilove yarafise ipantaro yirabura imwe n'imipira nka 200 ahinduye umupira wa Mengo yahinduye impuzu sinzi kuri ko bitahura bro ariko none niyo mpamvu je nakubwiye ati je mfise amabanga menshi yo muri uno muziki ariko iyo tubabonye ko baba bagaragara neza no hama imbere n'ibintu turafise abantu badandaza impuzu tukama twikora ko sometime yo habaye ikintu kizima urumva ariko mu biganiro ntuja gukota impuzu cyangwa kuja gutira impuzu uzurabe uzubibura wewe nyine ico ni igikorwa nagwaye cyo umuntu ari kwadukurikira si kubaponda no kuvuga ibintu navuze ati uja gukira ingwara arayirata hajya ashaka kuba ari cyamamare mbwa dafise dufaranga kweli muta je naravumye umutima wanje nawe ushize iwawe hano hose niko niyumvira ati saa sita nza gufunga yandirimo yemwe navisho none umvira ati saa sita nje gutera amakwande uno munsi imbere yuko saa sita zigera bro Umuririmvyi ngani nzaronka kaduga abahejeje guhenda abantu abahejeje guhenda abantu urumva hari abapeti baza bivira ruguru bafise amatongo ashikadandaza nka kujya bodaboda yaje acagura mbere bodaboda bado ashaka kugurira umuduga ukibaza ati none uyu muntu ko ameza biramaze umuzika baze reka cyayi ifitiye ibintu iyo nyuma yiwa ama histoire yiwe urumva ama histoire yacu ntasa background zacu ntizisa uriko uravyumva Jimfiza amabanga y'abaririmbyi benshi bunga mu muziki w'Uburundi urumva sabaririmbyi gusa aba journaliste aba cinéaste la fois passé mutima ni tumene mu kiganiro cyacu ni yavuze ati jewe ni inshuro nyinshi nari cyamamare mbwa nkava mu kanyosha n'amaguru no sivyo ndiko ndivugira bro sivyo ndiko ndivugira ndakwibire nibanga ko vuba ushowe no kumva Fanny Lavine na Noraske bavanye kubera ubuzima butsimvye oya akabajya bafise social media bibasabira izo social media ubuje bariko baragwana barabe ko boronka ikintu dépense babanyemwo n'indende dépense barimwo bro dépense barimwo n'indende cyane gose ariko cumengo noneho muhebuje ugwaruka gwari gwifuza gutungwa na social media nivyo rero naringira nze mvuge hamwe kare nivyo naringiyemwo sinzi ukuntu twace tuja mu bindi byago naringira mvugani mu Burundi bro shaka kuje mu kimotari bararira sivyo je mu taximeni bararira je mu wiki bararira rero basi twebwe abajene izi social media dufise president yigeze kuvuga ati utunze telefone akaba atakintu ikwinjiriza wewe nacurico bavyo kwigeze kubivuga ego niryo ivyo iryo jambo nyene rya president niryo ngira nkorereko abajene inamure neza urondera agatahe kawe gura telefone nziza puf rondera ababimenyereye canka ababizi bakwigisha ibintu vy'ama copyright y'ama striker ibiki vyose créer content yiwawe tangura gupostinga kuri Fibi gusa birakwiye fata Fibi canke Instagram canke TikTok birakwiye kandi aho byoheye ya content postinze kuri Fibi niyo ucugaruka ugapostinga kuri TikTok nugaruka ugashira kuri Instagram no kuri YouTube ni ijya video nyene umva ipostinga kuri izo mbuga zose mugabo utegezwe kugira urubuga uvuga uti urunego rubuga rwanje shira imbere y'izindi zose rero YouTube ntacu iragoye gatonya aha mu Burundi ariko ni rentable pe Facebook niyo yinjiza amafaranga menshi bujya kurusha YouTube kuri mwe muri Kenya nawe twe turi no mu Burundi oya mu bisanzwe imbuga ibintu abantu batazi imbuga ikwinjiriza bivanye n'abantu bagukurikirana yo bari urakurumva si kuvuga ngo abantu uri ngaha mu Burundi nto kwinjiza amahera menshi ukwinjiza ahubwo ni strategy kuko we recommendation ufise nyinshi nizo ngaha mu Burundi rero ukurikiranye n'abarundi gusa nta mafaranga menshi uza kwinjiza rero créer content zo kwatira turazi n'abamasayi bamwe bibera mu ishamba hari arashobora gukora content ikamenyekana mu Buhindi icara cyo mu mutwe turira umutwe wawe ubwenge bwawe bushire kugira iyumvira ati jewe nubwo ufatiye guteka jara mu mama quelque part kwanza umuntu kuri barabara nyene kera yigeze kuza kumufasha akora content zo guteka umva vyavya kujya nyene ariko atekera abana biwe waza kujya saa sita yacaza akabikamera yaracaga ngo kiwe niko wasanga kare ku kamera ngo rero aya magi cangira ukuntu agaca postinga kuri YouTube no kubayindi sinzi kuraraba nko kuri yajya ma shots live wamusanga abahindikazi ariko kwereka ukuntu bateka basasa bitanga imirimo yo muhira yo content gusa ugakreya iyo content gusa uri kuravyumva ico conyene gusa cwigarurira rembuga urabe kutazobaho
base bavuga bati abarundi ni rurangiranwa kuri fibi nibo bantu ba mbere uzogenda ugasanga umuntu mutonya afite abantu bambanyuma bamukurikirana baki ni miliyoni zibi ariko nubundi muri kano karere pe turi mu bantu bakoresha Facebook no ukurikiranye ibiharuro ukuntu bivuga yuko ibihugu byose za East Africa mbere kwanza Afrika hafi yose iri cyane kuri Facebook kurusha izindi mbuga gusa tusha turutariza izindi mbuga nazo nyine turaziriko muga turarutana ariko urubuga turiko cyane twese abanyafrika ni Facebook twiriko cyane kurusha izindi mbuga zose ndazi ugiye kuri Fibu zohura n'abantu bafite followers miliyoni 30 aha muri Afrika nyene kuri YouTube ntaho hari kuri YouTube ntaho hari muri Afrika afite followers miliyoni 30 ziragoye inshuti ziragoye mu muntu wa mbere umuntu afite 15 ni muri ivyo bihugu by'abarabu kandi ni Algeria muri ivyo bihugu Diamond umengagira kabiri matari gatatu afite miliyoni 10 urumva muga kuri Fibi hari bari hafite miliyoni 30 urumva rero kuvuga ngo twihebere basi Fibi je vraiment ico kibanza no kironka je no cigisha abajene benshi bo mu Burundi numva yuko iyo revenue igira urumva iyo revenue numva ko ndayifise yo gukora ico gikorwa cyo kwigisha basa barundi ati tuje kuri Fibi gusa kuri Facebook nuko abantu bari ngaha mu Burundi sinzi ko Facebook ubu gikora ntabwo ari nka YouTube guhindura location uri ngaha utabivi utari kure bifashwa ko murena bari muri mu bigo bifite eligibility biranga oya biragoye urumva wewe ico ukora cha kuri Fibi yawe postinga ikwijije ivyangombwa ibikene kugira ibe monetize reka gupostinga rondera umuntu ari hanze akugirire monetization aje kukugira monetization wowe tutangwa rero kandi gupostinga obere ngaha nyene mu Burundi hama mu gukreya content we create content ziri international apana kuyumvira ngo mubwiza ngo no munsi ngo baramutse gute ivyo hari umushina wazo kubikurikirana kurum hariho content zizwi ziri international muri make ni kirundi bashake bakiriki ni kirundi kigutware hehe bro rero ikirundi nico ngaha nyene kuvuze ngo ikirundi kigutware ku mbuga apana mu kirundi bashake bacihoza ufise ubwenga aho bwihoza indimi zose kora content imiwe nizo international content zitavuga ariko umuntu agakurikira action gusa ndiko navuga ibintu bondihira amafaranga menshi urabizi wenyene urakoresha muzimu mugabo reka ubumenyi fise ndabusangiza abandi urukuru kora izo content je namvuga ari umupeti niko mbona yasarira ngaha mu mabarabara nkavuga tuyo mupeti ko pasito igani tala ikomeye dufite mu Burundi ntazi vyarimo ivyarimo ndabisubiyemo ariko urya mu type barinza ronka umuntu afisa je abangifise za mindset zanje za kera zo gutora abalandri bakoresha umwana abanyempano bubiye uje yarahejeje kumenyekana apana mu Burundi isinzima kuko ubunye nanje target isi mu Burundi kigice bakoresha umwana abalandri hari mu Burundi kandi twarafatishije mu Burundi urumva twarafatishije ubunye niyumvira isi uje yobagiye kwisinzima ariko rero n'abarundi nabo tureke n'ibintu bya bintu by'uburyarya umuntu aje mukorane kuko ntushobora kumenyekana udafise staff nikibaho ntushobora kwishikana ku udafise staff nikibaho ivyo tubimenye urumva nawe wowe ukoresha telefone yawe utegezo kugira umukameramani wawe hajinyo urumva nubwo ari telefone raba hari umupeti w'umukongomani yakuriye ngaha mu yana kugira umupeti ariko amenyekana isi yose w'umukongomani ngaha yakuriye ngaha mu Ikigoma muri Tanzania uba ari muri Amerika ubu ari kwamenyekana ku isi apana ngo ari amaze kumenyekana ku isi nzima kubera kuri iki ni telefone gusa yikoreshereje araza nkakarurira ngo abapasteri bo mu Buhinde agacaza abafise umuntu hajya mu bazi ibintu nyuma ya telefone no amukamera telefone amuhaza hey bro how are you agacaza akavuga nk'igihindi arakriya amajambo nyene yiwe y'igihindi urumva agacagira nakandi ka video ngo abapasteri bo nkabo muri Kongo agacaza ari yambaye n'igitoko kujya nyine abakongomani zapoze nyene z'abakongomani urukura vyumva ariko amenyekana ku isinzi mu mupeti ubinoti yinjiza ibinyamakuru bikomakomeye ku isinzi manivyo bimwandika ni from here anye muri ibi bihugu atana uburundi rega burasumba Sidikivu canke izi za Nord Kivu uburundi rega buteye imbere ko abo bakongomani bo muri ivyo bice bageze mu Burundi baba babona nkaho bageze hanze urukura vyumva ariko niyo yavuye none kuki twebwe urumva ujya pasito akwiye kumenya yuko nivyo ariko arakora aha mu Burundi nta publicité bazoguha
naba musumba style meni musumba style ni banda b'amabati super bat bijya bazobiheba iba mazibisi bakora ama competition iki publicité ata menshi urumva bijya hazogera igihe babihagarika urumva namenya ati je ubu nkeneye kumenyekana international raba abantu bugurutse mu mutwe mukorana uravyumva bugurutse mu mutwe amaze kumenya ariko ababitahura ni baki mugabo abo nyene rero baki guhura nawo nico kibazo rero no urugero mpita abantu benshi nibaza yuko bayaga uko biri kose kandi nawe nyene ndaza arabaza abantu bashobora kuba bafite mind urumva hari undi mupeti nabonye agwana cyane yitwandika bashamagena mu bihugu wakora ibintu bwa vlog ni go with J uwo mutipe urukundo nkujya anye ni hamwe nyene atamanzi kwanza kugira system ya base ya fan base kwanza ariko yarayifise inshuti ndiko navuga fan base yo nga mu Burundi ko mu Burundi ntazo urumva mu Burundi si cyane mu Burundi ntazo ariko uri kuraraba ariko yubaka izina international ugerasho no kubikira ugikomeye cyane nga mu Burundi mwe no mu Burundi aje batoza baragena kumwakira n'igipolisi ariko no bafise uraza amafaranga afise kandi acari mutero erega ariko kora international imana nyine atinyegeza nyuma ya madroge ya byabiki ari international content is one international urukurumva ari international barundi nibamunzi twe twamakumbuga niyo mpamvu abantu bamwe tugira gute tubamenya urumva hari nabantu tumenya ntibamenye nuko tubazi tunabakurikirana urukurumva rero abarundi twihebere tuvuye twihebera basi n'urubuga rumwe bavuga ati urubuga ugiye mu gihugu kana akaba kwica abahinda bashinwa barashobora kudukurikirana ku mbuga zacu twibere hanyene mu Burundi barashobora kugira gute kudukurikirana muri make no kwipromotingira igihugu twobishobora igihugu kikinjiza n'amanoti n'inoti nyinshi cyane urumva n'inoti nyinshi cyane ugasanga abajene basigaye bagira mu Range Rover ngahanya abajene basigaye bateye imbere cyane uvuye tukura basico ni telefone umutahe ni telefone gusa na sound yawe nziza tu hamwe kuja gutwara ngo mu burimyi siniko napinga leta ko leta iri mu ya mbere ihimiriza abantu gukora uburimyi n'ubworozi ariko ubwo burimyi gashaba uzo gufata umwanya ungana gute ariko uravyumva ariko turakeneye ibyo tujya ne tuzoga ibiva hanze gusa none gashaba bikora ntibarya ugira umere nk'ababandi bati ngo ngo hiyo muri Kenya ngo nimujye ibintu originale mwingo kiravuka ngo mu ndwi imwe hakaba hageze ko muyige ngiye nkonda muraba nkumigo nwadisha urusha barabu bamaze guteza imbere amagorofa basaza no kuturusha twebwe ubarusha iki wewe kurya ibintu bya original ko ari we wamugwara iminsi yose kandi kibabajura nagwaruka buranayo kwivutsa ivyo biri mu vyerekana igihugu giteye imbere ivyo bintu vya original byose biravaho bisigara ibintu bike kandi biragize gute bizimvye ikintu original kiba kizimvye cyane ubu nk'inkoko zikirundi niko tuzita muhira ziba zizimvye kurusha muto erega muto nayo nyene si original nanje nabonye muri Kenya mana yanje hari nkoko ziruzuye kuko ahantu uca usanga kiravuka mu ndwi imwe baca bakibaga kandi kiba gikuze urumva abantu bagaca bari urumva menya tujane n'isaha igeze wowe ukupinga ibintu vya fake uri kupinga iterambere ukiterambere ry'ubu rijana n'ibintu vya fake nyene iterambere hakenewe ibintu no ubu imiduga yitwara ntiriho yego uhinjira mu muduga wacha wiryamira urandika gusajyanye mu nyakabiga kugicuma ukacuryama umuduga ukacugeno ni umenye yuca ni umenye ukuntu uza gukwepa ibintu hiyo ntugonge urumva ushitse mu nyakabiga kuri 10 uzubona uzamva ijwi rivuye ati washitse mu nyakabiga kuri 10 vyuka cyuka rero ukasoko kinjira mu rupangu warugiye uri kurumva ariko ukaza kera hakiza ama automatique wazomva washoferi ati ngo je na automatique no twa ntumva manuel nyene ikintu gishasha kiratera babona mubyo niryo terambere ndibuka nkiri mutoya telefone zikiza zazindi usanga amatachi oya telefone ngira hari ngako yegase nibuka umwaka ugaje wasanga bantumye nko ga centre je nivukira mu mitumba yo ga centre asanga telefone ifiswe n'umuntu atarenze umwe hageze ko telefone bya kera bya bifite antenne gutya bifite antenne ni Motorola umuntu agiye ngo telefone
abantu baramukikuza uyu muntu wari kavugana n'amashetani nta kuntu iyo bari ngaha akavugana n'abantu batari ngaha rega haje mandroid amatachi naho nyene bavuga ati ngo ukoresheje urutoki rwawe ngo amaraso ngo acagenda muri 666 byo vyose barabivutse muri make ukwakira ibintu bishasha umenga barundi ntituravyumva ivyo bintu navyo twumva mu gihe abandi babonye ikintu kishasha iba ari opportunity baca baciruka mu fast muga barundi tutangura kurahibona ivyo ngo sivyo amashetani none gasha amashetani tutazogira mu ni naya aya makamera dukoresha ama telefone dukoresha biki turabizi telefone dukoresha ni yiwanje mugasinda ifise ko ububasha asakuza kuko telefone yiwanje jewe hari abantu bagomvye bandaba bakoresheje telefone yanjye hari abantu bagomvye banyumviriza bakoresheje iyi telefone yanjye bakeneye no kunyica bonyica bakoresheje telefone ntitwavyumvise mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya aho abantu bariko bakoresha ama telefone babona asambagurika ari Uburusiya bwabigize ahubwo nanuze sinzi ko wabonye ministre wa mbere Netanyahu wantuze ya Benjamin Netanyahu wa Israel telefone yiwe burya n'amantuze usanga yarayazibiye ajya makamera y'imbere yajya ufite ngabo yazibira tikubera ko you donc utayivutse aho uri hose barakubona hari abantu binjira muri systeme ya telefone yawe bivuze nka twese nuko atacho baturondera ko twe ntacyo baturondera ko kabisa n'ama laptop arafite ijisho hajya anya none raba telefone yiwawe ifise amakamera ngaho imbere telefone nyinshi usanga zifite amakamera 6 nubwo yo barabi wewe iyo ukoresha nimwe ya selfie photo okay zijya zindi zose zikora ibiki kubereka abantu badashoboye kwimvira ico kintu civyo mbayeho ndabizi pe kandi kuva kera ndabizi ajya amakamera ari imbere ya telefone urumva uzurabe nawe ntufite telefone yawe ngaho urabe hajya kujya zijya kamera nzimbere kandi niho hari kamera nyinshi kurusha nini nyuma urasanga ko kamera ngira ngaho onye zubona nizinga cenga ari kizirenze apani no hari ya nyene gushirira ku gutwi kuri halo nga ari kijembo nimwe turabe gato jembo nimwe ni systeme unye ni telefone nyabaki si Samsung okay no ma Samsung ni yinayo nyene hari kuyimwe mugabo maybe tuvuge ni systeme iri kwirahinduka ariko abantu bariko baradukurikirana baraza kubikomana yego urabe ku telefone ama telefone menshi afise kamera zirenga 4 5 6 kuravyumva cha wiyumvira ati rero ziriya kamera zose zikora ibiki ndibaza nawe telefone uko biri kose uraziye usanga hari kudukamera twinshi yaje imbere ni dukora iki hariho kamwe reka mukuru n'umwanda kubwire zitatu hariho kamwe kakwereka yuko uri kuracaginga telefone kaguma ka star sivyo tarajya rouge kaba kakwereka kuri kuracaginga phone hariho iya selfie hariho yindi urinzu utazuke kwigera ubona ryatse urinzu ubona ryatse baba ariko baraguhakinga telefone yawe baba ariko barayinjiramo urumva hari irindi ryatse baba ariko barakubona banakumva uravyumva ziriya kamera ziri haje komerwa ndiri abategetsi no kwicunga bose nusi umama nakubwira ati twebwe mu bisanzwe baradufisa abazungu ivyo twama twihenda ngo Freemason ngo ibintu batuze ngo ni vya Freemason ngo niki ntitwobashobora kuko ubuzima turiko turajamwo nibo babutuzanira amahitamo twe dufise twe n'amahitamo dufise nibitegwa usigara wumva bakuzanira ngo ibitegwa vya kijambere ugasanga nibo kandi ugiye kuraba ukigiranije n'ibindi wahora nico cimbuka urabibona rero kandi nakubwire hariho ububoro babwita kamani micronde rumba ashoboye kubushira mu hari indani ugatera igitegwa kigakura kirimo bwa buntu nyene umaze kurya cha gitegwa micropis buto cyane buto sana burya buntu babwestara mu ivyo bashaka ko bishobora kugukorera mu mubiri ukiriye uraburyana burya buntu bwinjiye mu mubiri wawe bukora ivyo babuteguriye urumva nimba bateguye yuko buzotuma ukwije imyaka 10 uzocufa nuko babuteguriye uvyibuhe nuko babuteguriye kukondesha wewe nuko babuteguriye kuza muri servo bukonona ikintu kanaka ati umuntu arakunda kubika amahera ako kantu ko mu mutwe gatuma bika amahera reka tukice biraza bikice turatahurana neza baradufise ntibadufise uzobahungira byo no kubisengera
twe twashize Imana imbere nyene muga nabo nyene barasenga kandi nivyo vyo gusenga ni nabo babizanye biri mu byo baje bazanye navyo nyene. Okay, ngira ngo ikiyago twose n'abagisozera kandi tuganire byinshi. Ninagushimira ku mwanya mwafashe muduha, donc muganirije byinshi abarundi ku bantu bafashe umwanya ni byo kuri kineza ko kino kiganiro je nkunze kucita ni ikiganiro ndema butunzi donc kuri bajya bagomba gutangura. Uwatanguye nawe ni ngwiza butunzi, donc acha yameliyo uko yahora bikora. Nuko rero ndabashimiye gose monsieur nawe yakesi, merci beaucoup. Merci beaucoup nawe. Naho utakino kiganiro mugisangiza abandi. Bye bye.